Acheteur, exigez la facture reconnue par Robert après paiement. C'est votre droit. Ibikorwa byaranguwe n'imigambi yakozwe n'abarundi muba hanze y'igihugu canke mwigeze kubayo bifise uruhara ruhambaye mu iterambere rya kino gihugu cacu c'u Burundi muri rusangi na cane cane mw'ishurwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu werekeye abarundi muba mu mahanga mbere ubwo na wa mugambi w'igihugu w'iterambere uherutse gutunganywa ukaba uhera mu 2018 gushika mu 2027. Turakurikiranira hafi ibijanye n'ibikorwa byanyu, tukaba rero tugeze ku ntambwe ishimishije. Aha mu byashitswe ko turashobora kuvuga ibijanye no gushyiraho ingingo zorohereza abarundi baba mu mahanga bifuza kurangura imigambi itandukanye babanje kugaruka mu gihugu cabibarutse. Abo leta yashizeho ingingo iborohereza kugira ngo itabuka ryabo ribe mu buryo butunganijwe neza kandi bagashinga iyo migambi baje kurangura atakomanzi. Turavuga kandi ibijanye no gushiraho umuhora uzwi wo kurungika uburyo bw'amafaranga witwa rungika. Uwo mugambi ukaba ushirwa mu ngiro n'ishirahamwe ry'amaposita mu Burundi. Hariho n'ibijanye no gutegura ikarata yerekana ubumenyi n'ubuhinga bw'abarundi baba mu makungu. Ivyo ni bimwe bimwe kuko ntitwobidondagura bimeze. Turashima rero intambwe bamwe muri mwebwe barundi bene wacu muba mu mahanga mugezeko mu iterambere rya kino gihugu cabibarutse, haba mu by'imigambi yanyu bwite, ariko kandi hariho n'imigambi mutuzanira ikaza ifata mu mugongo ibikorwa vya leta byo guteza imbere abenegihugu, ibikorwa vya leta byo gushigikira kubaho neza kw'abenegihugu. Muri kazoza ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ari nabwo bukurikiranira hafi ibikorwa byanyu, nabwo burategekanya kubandanya bwitunganya bwongera butunganya ibijanye n'ingene twobandanya turi hamwe dukorera igihugu cacu. Aha rero mu byo tutegekanya hariho kubandanya tumenyekanisha umugambi w'igihugu werekeye abarundi baba mu mahanga, kuko ni umugambi watunganijwe mugabo ukeneye gushikira abantu bose. Ikindi hariho ugushiraho amategeko aherekeza ingingo zisanzwe zihari zo korohereza abarundi baba mu mahanga mwifuza kugaruka mu gihugu c'amavukiro. Hariho kandi ibijanye no gufasha mwishirwa mu ngiro y'umugambi wo kugabanya ibura canke ikena ry'akazi, ukaba wafashwe mu mugongo mu by'uburyo ni Banki ya Afrika ijejwe iterambere. Kandi hariho ivyerekeye gutegura ikarata y'abarundi baba mu mahanga. Hanyuma hakabaho ivyo gutegura uburyo burashe bwo guhanahana inkuru n'abarundi baba mu mahanga. Ntitwokwibagira ibijanye no kugira urutonde rw'ivyaranguwe n'abarundi baba mu mahanga canke abamaze gutahuka bahoze baba mu mahanga. Hariho rero n'ikindi dutekanya gukora nk'ubushikiranganji gukurikirana ibikorwa byanyu, nicerekeye gusuzuma uruhara rw'ibi bikorwa muriko murarangura mwebwe abarundi baba mu mahanga cyangwa batahutse mwahoze baba mu mahanga mu iterambere ry'igihugu. Acheteur, exigez la facture reconnue par Robert après paiement. C'est votre droit.